Demokrate urubuga ni rwawe. Urakoze cyane Semerera ndakuramukije. Ego mwaramutse. Murakoze ku kanya mumpaye sanze space iheze. Bivanye iyo na imwe ejo ushobora kuba yatevye hanyuma njyamba ntevye. Jana kiragira ico shikirije kuri titre baduhaye kuko leta y'u Burundi imaze imisi yiruka ku bayitebura. Leta y'u Burundi sivyo uno musi ntigisanzwe imeze, kandi igihe hose hari leta itakeneye abayitebura biragorana yuko hari ico ishobora gushikako itakenera ivyiyumviro vy'abandi. Muri no misi hoho nibaza bigeze kure, aho ari leta igaragaza ko ifise ubwoba bwinshi kubera ni kuva kera kuva tubaye intaro ya CNDD-FDD ntaho yigeze yemera ko baba bari abayitebura. Bademire senki imaze kuza ku butegetsi nta na rimwe umuntu wese yagerageza kuyikebura hari ico yashobora kubana nayo, kuko n'abantu baje nk'uko baje bavuye mw'ishamba batigeze babona yuko ari igihugu bashobora gusangira n'abandi. Amasoroga bakunze gukoresha bakunze kubivuga, babona yuko uwutari muri CNDD-FDD ari umwasi. Ubona utari muri CNDD-FDD yuko ari umwasi, rero bakabona yuko ivy'igihugu ko bagiye kugwana ari igihugu bafise nk'itongo, ari igihugu atawundi muntu asubira kugitwara, kandi ko uwuje akenera kubera ibitagenda neza nk'afise ivyiyumviro bitandukanye nabo bari umwasi. Rero ubutegetsi bumeze uko nibwo nyene bwikwegera abansi babwo, nibwo nyene butuma igihugu gishobora n'akabanyagihugu bashobora kuvuga bati mwatwumye aho tuvugira turayironderera ku nguvu, kuko nivyo bagiye nabo bagwanya bavuga yuko hari akarenganyo, bishwe umukuru w'igihugu kubera akarenganyo, bari bamaze igihe barenganywa, bagenda mw'ishamba kugira bagwanye ivyo. Mugabo bamaze gushaka ku butegetsi batanguye kubikora atari imisi na mikeya iheze, mwarabonye ko baca bafunga bakadege, bagafunga ba Domitien Ndayizeye, bakabandanya biruka ku bandi mu gucagaguramwo imigambi ibimanyu za nyakuri, abaza nyakurizasiyo barebandanya gushika bahindura ibwirizwa shingiro rya 2018 ko barihinduye nyene vyabaye mu manyanga kubera muraza amatora bagiye barategura ukuntu yagenda ameze, baguma barondera kwigumiza muri ubwo butegetsi, baguma barondera yuko aribo bashobora kwaba bonyene, bazana ubusuma buteye ubwoba. Rero uno musi aho abarundi benshi bahagurutse kugira ngo batangure gukebura leta canke batangure no kwiyamiriza, uno musi hari umugwi wamaze kuvuga ko bafashe ibigwanisho kugira ngo utere ugwanye ubwo butegetsi bubi. Hari n'abandi babicisha mu zindi nzira bagisaba ibiganiro canke bakritika bagerageza guhanura, kubera indi nzira yashoboka nk'iyo yoba yashoboka nk'imyiyerekano, ubundi baza ko vyogorana. Yabonye vyabaye 2015 ku buryo abantu batari bake bishwe, kandi ugiye kubiraba ntaco baba bariko barazira kubera bariko bankangwa bwizwa nshingiro ry'amategeko. Rero no musi urabona bari mu gihugu hari ivyo badashobora kuvuga, abavuga ko abakebura leta bari mu gihugu hari ivyo badashobora kuvuga, abari hanze y'igihugu nibo bagerageza. Rero no musi tumaze imisi tubona nk'akarorero kutomba Afrika yirikizwe ukuntu atuko yambikwa ibara, ukuntu leta iva hasi abandi bagaca mu bundi butumwa bakoresha abenga kuri X ari kuri za Facebook, ukabona yuko umengo ni Pacifique atumye CNDD-FDD idahumeka, ni Pacifique atumye CNDD-FDD idashobora gukora ikintu na kimwe gushobora gukorera abarundi kubyo bariko barayisaba vyose bakavyegeka ku munyamahanga cyangwa akavyegeka ku Rwanda. Mu misi heze mwarabonye habonetse ifoto ya Pamela yambaye
umwambaro wa gisirikare, aho umushikiranganji w'imigendere y'Uburundi n'amakungu ijambo yaciye ashikiriza ivyo yaciye yandika mu kwagiriza n'amareta mwamwe. Mwarumvise ivyo umukuru w'inama yavuze, uburya n'ubwo ubwoba bungana kuriya kose kubera babonye umuntu umwe, ubwo bakibagira yuko ivyo bakeneye kubamwo bose, ivyo ushobora gushikira Uburundi bishobora kuza bibaza nya leta nyene itashoboye gutunganya abarundi neza, itashoboye guha ijambo abarundi bose kugira bashobore kuyaga ukuntu bashobora gutwara igihugu. Rero muri iyi minsi naho uwesemerera nawe urabona amataki maze imisi ukorerwa bayahaga imbonerakure n'abandi bantu bose bashobora gutera ubwoba, nkuko umenga uri kuvuga ibintu utazi cyangwa uri kujamwo ibintu utazi. Wowe kenshi ubivugira kuri iki giti cyonyine ukora, ubwo urabona ukuntu hagurukirwa. Umuntu ashobora kwemera nuko bamukurikira ivyo uriko urakora, bimwe bikosora gutya, bimwe bigenza gutya, mugasanga ni leta yananiwe mu madomene yose muri vyose iriko irakora. Waje kuraba CNDD-FDD imaze imyaka 21 ku butegetsi, urababwira ibikorwa imaze gukora ukabona ko ataho yagejeje igihugu. Mugabo usimbira ngaha hakurya ari mu gikigwano uri mw'ishamba aho M23 wikontorora, ibikorwa uravyo bariko barakora ugasanga aho babaye ukuntu hasa, ukuntu bagiye barahindura, aho bagiye barafata hasigaye no mw'ishamba, uno munsi barahahinduka ugasanga nta hantu heza, ukabona bariko barugurura ibikorwa bitari bike vyatanguye kubakwa. Ariko ugiye kubikompara rero n'ivyo CNDD-FDD ikora, ubona ko CNDD-FDD yayobewe, yananiwe gusumba n'ivyo M23 yakora. M23 ugasanga mu hafi nk'umwaka umwe nyuma yaho ifashe ibiki kontorora, bafise bira nziza gusumba CNDD-FDD imaze imyaka 25 ku butegetsi, atangwana irimo yitwa ngira ikiratwara, ikawusanga iri muri leta yonyene, ibice vyinshi niyo bifise, nabo bariko baragwana. Mugabo ugasanga ntashobashoboye gushikana ko abarundi nta gitoro kibuze ngaha hakurya ahantu M23 yafashe, nta madovize bakeneye ko mutubona mu Burundi. Mugara mu Burundi imyaka 20 umugambi urimo uri ku butegetsi, warirukanye abandi bose bitwaye yuko batavuga rumwe n'uwo mugambwe, n'abari mu mugambwe indani ni ukwicana. Eri ntashobora gushikana igihugu. Kugira ngo kubera nje ntevye n'akanya abandi, si iyi leta ya CNDD-FDD iruka inyuma y'abayikebura siyo yonyene, hari n'abandi bantu bahagurutse bagwanye CNDD-FDD n'impunzi bahungishije CNDD-FDD babanje kunyagwa ivyabo. Aba bantu bagerageza kwerekana amabi CNDD-FDD ikora canke ukuntu yoshobora gukugwaho. Bafise abansi babo biko ko bari mu buhungiro ubumwe nabo, abo bansi babo baba nk'uko CNDD-FDD bibanga. Garuka kuri Amor Fati ikaravuga, waravuze uti nizo tuvugamwo abantu, ndamuvuga kubera ndamubona mu ngaha. Amor Fati uze kumbwira ubona uwari we wese mbabareye kuguciramwo, ucumbwira uwari wese no kubwira ico dupfa nawe, bikeneye kubimenya kuko uwari we wese na Bobo nariko ndamwishura no kubwira uwari we wese ico dupfa n'ingena na solution wanashaka. Ariko banza kundeka nkavuga kuko nta kanya wari ufise. Uyu wa Amor Fati nabo basanzwe bari kumwe n'abantu bahama, nimba mubona ukunye Pacifique Ninahazwe ajugumiza CNDD-FDD, Pamela ajugumiza CNDD-FDD kubera yambaye izi mpuzu za gisirikare cyangwa kubera yagiye kumugaragara ati je ndagiye kugwana igihugu ndacitangira. Ukubona bamuvira hasi abadede, ukubona bavira hasi Pacifique Ninahazwe, ukubona bavira hasi Margarita Barankitse, nabo bari mu bakebura leta kandi bafite ivyo bari bamaze kumarira igihugu bidasanzwe. Boshobora n'ubu unye kumarira igihugu bamaze kuba bari muri ico gihugu, n'ubu bari hanze y'igihugu ari bafasha abarundi batari bake. Ko nka Pacifique Ninahazwe niwe muntu abantu bagize ibibazo byinshi niwe bitura dutabarize, abashira bamaze igihe badahembwa, abigisha bamaze igihe badahembwa, ni nko kusemerera nawe abantu bamaze imisi bakwitura bati yamara natwe rabo tuvugire. Muri Tanzania twarahungiye tuziye tumeze nabi, amakomantere bandi ukabona yuko abantu mu munsi b'abarundi basigaye birukira inyuma y'umuntu ari hanze y'igihugu ashobora kuvuga ati yamara mwa butegetsi mwe nimuhendure bino bintu. Rero ugasanga ari abandi bari hanze y'igihugu bitwa ko ari impunzi, ariko bumva
ururimi rumwe na CNDD-FDD biruka inyuma y'uriko aragwanya CNDD-FDD. Ico gituma rero ndavuga no Amorfati ivyo yariko aravugira ngaha vyose ari mu mugwi w'abantu bamona yuko umwasi w'igihugu ni Pacifique yanahazwe ni Margarita Barankitse ni Rede Tabara yamaze gufata ibigwanisho. Rero turiko turavugira ngaha bamureko barakora ama space bikunda umuntu arayajamwo canke rimwe na rimwe kanayareka kubera umuntu amaze kwibona kari hejuru y'abandi ataco baba bapfuze uri CNDD-FDD uri muri lite imwe na CNDD-FDD nagusiga n'inkore ku maso nimba aba basemerera barahagurutse abandi bose bari bagahaguruka kuko ba Pacifique bahagurutse Rede Tabara yahagurutse bakavuga ati turavuga bitagenda neza bya CNDD-FDD muradutera ubwako muzosanga iyo turi kugira mu Twitch muradutera ubwako yuko Interpol izodufatika tuzana mu Burundi ariko niduhagarika. Rero abarundi novuga nti bamwe na bamwe turi ku mupfumo sinzi ko ivyo tuba twarakoze canke sinzi ko ari vyo CNDD-FDD yashyize mu Barundi dushobora kuntahuza abantu bari hantu bahunze bose umwe akavuga ati dabo ukuntu turiko turaba ariko bararenganya dabo ukuntu twosubira mu Burundi tugasubira hamwe abandi bakaza nyabona Demokrate ndashima yo tufokasinze kuri sije noza icumenga cari kuza nko mu gigano neze gukora mbaza kubeki abantu batumvikana kumbura twokogareza ikindi kintu karaba izi njyane ziri hagati y'abantu basa n'abahunze ikintu kimwe ziva guki zohera gute ntashatse kuvuga politike ba politike kubete kuraba ibintu ba Amorfati bapfa nabo bandi banani biki bashobora kubisumuvika gute nagomba dukume dukomeza ko cyankunze kuhanga CNDD-FDD so kuvuga ngo uko ndayibona nuko niyo ifise pouvoir de nuire cyeneza ko Amorfati peu importe ses idées ko ta pouvoir de nuire afise nk'iya CNDD-FDD yeje tuma kenshi na kenshi ubona naja ku bantu individuel makomba nzi yuko ubiravye mu masosiyete usanga harimo abantu batumvikana kuri si canke yindi anavyo yavuze nk'ibintu vy'amadeba n'ibintu ariko bo ntarondonge ndakwaka ijambo reka tugume kuri sujet iki kindi gisho gusa twaderape cyane gose tugasanga n'abantu twabarambiye tumenya ko hari audience nizo intrigue ziri hagati y'abo bantu batazizi reka tugume ku ino sujet kandi turambira abandi bo ugize neza. Semerera ni vyakunduze kumpa kanya iminota umwe canke ibiri kuko bamvuze kano gico ndabivuze ko koze komeza Demokrate komeza ego urakoze mbore ko ndabicishijemo kubera gushigikira iyo leta ari mu nzira imwe nayo nibaza ko irazogira igihe ukaza twitegura space tukabivuga ko reka ko nkabuye ndavyihose ivyo rero CNDD-FDD naho yokwemera yuko yaga n'abandi bantu kubera novuga leadership muri bo ninke canke abasigaye bayitwara ngira ngo ntayo bafise nico gituma baba babwiye kwishyirana n'abandi banyagihugu babona yuko bagiye kubatera kuvyo bita ko barondeye ariko navyo barondeye ko navyo baje bazanye ivyo bafise byose n'ivy'igihugu uretse yuko bagisahuye abo bakeneye yuko babakibura ati twobikora ukuntu tugashira imbere ivy'igihugu ivy'ubutunzi bw'umuntu urashobora kuronka mu bundi buryo utarinze gusahura ivy'igihugu CNDD-FDD ndiyo vyemera kandi iyo umuntu afise ivyo yiyagiriza azi yuko ati ntakiri ku butegetsi izo bibazwa nzoje imbere y'ubutungane biramugora kwemera yuko yosangira ubutegetsi n'abandi bantu cyangwa gukomera abandi bantu bafite ivyiyumviro bitandukanye nawe yuko boshobora kuba muri ico gihugu nkawe cyangwa ko boshobora kugira mu burenganzira bwo afise kubera bazi neza ati jiwe naramaze kunanirwa kubera hajya iyo hijambo abanyagihugu badede baramaze kumenya inyishu bobaha iyari rero ibinye leta kubunye leta ibikora kwiruka ku bantu ugasanga abantu ntidushobora kuja hamwe natwe ngo tugire ingufu z'uko twoyereka ko yananiwe cyangwa dusaba izindi nzira zose ko bicishamwo nibwo bukomezi bwayo uko CNDD-FDD yikomeza kugira amanda yikorera icyo abanyagihugu bari nabo bakibeka nkayo ko bajamo kugira ngo bashobore kugira izo ngufu zo gushobora kuyereka yuko atakiri kirakora nibwo bukomezi bwa CNDD-FDD ifise rero amareta menshi yagiye arasenyuka mu gihe yigungiye ko ivy'igihugu cyose abandi banyagihugu bikabangaza ikabagira impunzi kubera ko uzogira impunzi abanyagihugu bamwe abantu ko bakundwa akaza bizorangira ata amahoro bose uri ku butegetsi bizorangira na wewe wisenyuye rero
kenshi imigambwe iba iri ku butegetsi igenda irivanaho bivanye no kwigungirako ubukunzi bw'inda nuko ataco mwashikanye ku banyagihugu n'igihe woba wakoreye abanyagihugu ibintu vyiza gute hari ikosa y'umukuru n'umutegetsi ugasanga wamaze kwifuta mu mitima y'abo banyagihugu ugasanga wamaze kuyikura muri abo bantu bari bagushize kuri ubwo butegetsi bw'iri barongora rero nivyo CNDD-FDD yakoze bisumbwa bisigaye ibyo yakoze bisigaye bisumba iby'ubutegetsi yagiye kurwanya rero kugira ngo mpijambo abandi murakoze Semerera nasubiye gutera intege ku biganiro ukora no ku bikorwa usanzwe ukora ku zindi mbuga ntucike intege igiti cyamize cyangwa nico giterwa amabuye amamenasi ukorerwa cyangwa amaterabwoba ukorerwa nibaza yuko waje mu vyuzi kandi utahura neza n'aba badede ndibaza baja ngaho bakagutuka ndibaza bamwe urabazi muri bo ariko ni gake ubadenosa utariko urafatira ku byo bariko barakorera igihugu murakoze. Sawa urakore cyane. Hari umuntu yadugije Irene n'ubundi ntibatse izina mugabo menga bamanutse nashaka kumbura tubanze ku bantu bashasha amufate ndaja kuguha ijambo ariko doze deja nibaza ko hari ibintu bitatu dusanga twavuye mu ganda tubwiye muri ivyo. Icambere nuko usanga cagiye kure y'icatuzindukanye. Ica kabiri hari abantu batabari familie nizo intrigue mufise ugasanga ntibaciye babaye perdu canke igano kibisha ngo gacaba bashaka no gusohoka. Ica gatatu abari familie nabo nizo biragora kuja ko bakonvenka mu nota ibyo nzo ndaguhaye so neza ko sindako nakwimijambo ngo neza ko atacishi bihindura. Sinzi umuntu yarasabye ijambo garagiye Eliza reka turindire Eliazar aheze hanyuma kumbure amufati ubura organiza amajambo nk'atatu gusa kuvuga mugabo nturandire urazi yuko tutobivamo uzobigize neza.